Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, Kenya, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Ethiopia, abari mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, urengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugirako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'imigenderanire na politike. Kuri kino gihe ngo biratangaje kubona igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi bariko baragwanira muri Kongo, ariko bakaba kuri uno muhingamo binjiye bicaranye mu ntara ya Kirundo bariko baraganira ku bijanye n'imigenderanire myiza. Umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye ahora avuga amajambo, atangaza amajambo mabi ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, nyamara ico gihugu co nta majambo mabi kivuga ku Burundi. Muri kino gihe umutegetsi Evariste Ndayishimiye yasavye ibiganiro muri ico gihugu ko yogirana ibiganiro, yatumiye u Rwanda nabwo rwarungitse iyi ntumwa ngaho mu Kirundo. Muri izo ntumwa harimwo abasoda, abasirikari b'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda binjiye mu ntara ya Kirundo. Kuri kino gihe niho bariko baraganirira, baganiriye ku bintu bitandukanye harimwo no kunoza gutsimbataza imigenderanire myiza, umubano hagati y'ibihugu vyompi, na cane cane ko ari ibihugu vy'ibibanyi. Bamwe bati ni gute baja kuganirira mu Kirundo nyamara abasoda bariko baragwana muri Kongo? Bati nk'uko igihugu kibanyi c'u Rwanda caciye kibishikiriza, nta basoda gifise mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ahubwo abariko baragwana ni abakongomani bo ubwabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babarizwa ngaho muri Est Congo canke muri Kongo y'ubuseruko, mu ntara za Kivu y'uburaruko na Kivu y'ubumanuko. Ni muri kino gihe kandi hariko haravugwa ko imigwano ikomeye cane muri Bukavu, Murantunge, muri Uvira, ngo abagwanyi ba M23 bariko baragenda babadepoza irya nino, abanyagihugu bariko barababona canke bariko barabakubita amaso bumvirije ko M23 ihashitse, ngo bariko barahunga bakiruka atanikibaye, nk'uko vyaciye bigenda no mu bindi bisagara. Uko abasoda ba Kongo bagiye biruka bagata urugamba, abasoda b'u Burundi akaba aribo basigara bagwana bonyine. Mu basoda b'u Burundi barungitswe kurinda ico gisagara ca Uvira n'ibice bigihanamiye kugira ngo u Burundi buzobandanye bufise umutekano, kuko babona ko batekewe n'ubwoba ko mu gihe abo bagwanyi ba M23 bofata ivyo bice bihanamiye igisagara ca Uvira, vyoba ari nko kuba babatuye mu marembo nyene, nk'uko biboneka ko ari vyo bice u Burundi buhanaho urubibe n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu gihe vyoba bicungerwa canke bigenzurwa n'abagwanyi ba M23, ngo biraboneka ko abo baba ari abansi b'igihugu c'u Burundi, nabo bazoha indaro imitwe igwanya ubutegetsi bwa Gitega, na cane cane ko nyene ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwatanze abasoda baja kugwanya abo bagwanyi ba M23.
ivyo ubutegetsi bw'u Burundi butari bwiteze, butari bwizigiye ko vyoba canke vyoshika, kwari uko batizigiraga ko canke batabona ko abo bagwanyi ba M23 bazogwana gushika bashitse ngaha Uvira. Uburundi nabwo bukaba buriko buragwana kugira ngo bucungere imbibe hatagira abo bagwanyi ba M23 bafata ivyo bice vyegereye Uburundi canke bihana imbibe n'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu birakomeye cane. Inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza, biraboneka ko umwanya ku mwanya nk'uko vyaheze bigenze mu biganiro vyabaye ngaho mu Kirundo, hakaba hategerejwe kumenya ingingo zapfunditswe muri ivyo biganiro. Ico bikoze amakuru aravuga ko Evariste Ndayishimiye yemeye gusaba ikigongwe, agasaba imbabazi igihugu kibanyi c'u Rwanda ku majambo mabi yaciye avuga ashikiriza ubwo yari muri iyo ntara nyene ya Kirundo muri komine Bugabira, aho yari yagiye avuga ko agiye kuzotondesha ingabo bakagwana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo vyose kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari n'amajambo yavugiye i Kinshasa avuga ko agiye kuzofasha abashaka gukurako ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda bo bose akabafasha gushika bageze kuri uyo mugambi wo gutembagaza ubwo butegetsi bwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo biboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwifata akavuga ko azotembagaza umukuru w'igihugu mugenzi wiwe ari akamaramaza, ari imvugo idakwiye umunyapolitike wo ku rwego rw'umukuru w'igihugu nka Evariste Ndayishimiye. Ivyo bikaboneka ko ayo majambo yose yagiye avugwa kari agasomborotso k'igihugu c'u Burundi ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, naho mu Rwanda bo babona ko ibijambo vya Evariste Ndayishimiye ataco vyogira ico gihugu kibanyi c'u Rwanda. Hari n'ibindi kandi ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akorana na FDLR interahamwe, bikaboneka ko leta y'u Burundi, leta ya Kongo, izo leta zose zikorana na FDLR kandi FDLR ari umutwe w'abihevyi washizwe kuri liste nyine na UN ko ari umugwi w'abihevyi bagaba ibitero vy'ubwihevyi mu karere, mu bihugu vyo mu karere nyine. Ibintu biraboneka ko rero ibiriko biragenda bibera ngaho muri iyo ntara, ibiriko biragenda bibera mu karere kandi nanone Uburundi buherereyemwo ari bishobora kuzokwega akarambaraye mu gihe Evariste Ndayishimiye adahevye imigambi yo gukorana na Felix Antoine Tshisekedi. Biboneka ko yipfuza intambara ku banyagihugu biwe. Uburundi kandi buragirizwa kurungika imbonerakure mu bice vya Minembwe ngaho muri Kongo kuja kwicayo abanyamurenge. Abanyamurenge kandi bamwe bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe baratowe ibiziga, bikavugwa ko rero atabandi babagandaguye. Ni iperereza ry'igihugu c'u Burundi, ni imbonerakure zo ngaha mu Burundi zoba zaragizemwo uruhara mu kugandagura abo bari baje bahunga intambara muri Kongo, bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abandi bamwe barapfunzwe, bari mu busho, mu mabohero, aho bariko baraborezwa igufwa babagiriza ko ari abagwanyi ba M23, abandi bakabagiriza ko ari abanyarwanda. Ivyo vyose biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD bufise vyinshi buzi kandi bwinyegeje inyuma, amabi akomakomeye cane nk'uko biriko biragenda biboneka. Kugira ngo amakuru mwene nkaya azaja gushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa
urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru yacu azoja akugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane. Ndabakunda cane, ndabikebanuye.